je rero nibyo byatumye maze kubona yuko atawe dufise ntagira uzobesha ngo hariho deka nibo mburakimazi ba mbere nibo ndyarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere birababaje ariko aho nimwe muzova nk'umukuru w'igihugu ejo none nk'ubu wabagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira bene igihugu mwokimarira iki none kuri mwe muzova umukuru w'igihugu ejo nimwebwe mwenisa nimwebwe buramatari nimwebwe musitani mwomarira iki umwene gihugu aya majambo n'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa buhambaye nagomba ndayagaruke ko gato umukuru w'igihugu ati aba bantu nibisuma vya mbere banunuza amaraso y'abene gihugu nta nukumaramara mwumva ntimushobora kuvyumva ko mumaramara imbere y'abene gihugu konka amaraso y'abene gihugu mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashe tugarukana ibintu ku murongo nari ntimwahimvye ntuzeho miliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari ntimwahimvya muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na shetani ntibahaga Mwishirahamwe Olikome rigwanya igiturire n'isesagurwa y'amatungo ya leta babona ko bikigoye ko igihugu gitera imbere hakiri abanyonora. Ibibazo by'intwari bereye nivyo bikomeye, ibibazo byo gusahura, kwiba no kugira nivyo bibazo bikomeye. Kuko nayo mafaranga y'agace naho yoza. Tufise abantu batwara n'abadandaza. Ndababwije ukuri izotugora cyane. Shengeza abakozi b'iryo hinguriro. Turaje imbere butungane neza. Nimwantsinda ndaheba. Mugaranje mu kigo sindabatsinda. Nzoriha nzani ivyabo navyo hanze tuburane ngazoba nziko ntabaye Burundi ku myaka mirere na mirere. Bijanye n'ubutunzi y'umugambwe sawanya Fodebu babazwa no kubona hari abantu bakorera amashira hamwe ya leta banyonora amatungo ya leta ariko ntibahanwe canke ngo bashengezwe. Phineas Nigaba icegera c'umukuru w'umugambwe akaba n'umuvugizi w'umugambwe atanga akarorero k'imiliyoni zirenga 40 z'amadolari y'abanyamerika yibiwe mu kigo Odeka narirya arico kisata cazana amafaranga mva makungu. Nigaba akabona ko abantu bose bafise uruhara muri ubwo busuma bakwiye kubogozwa mu mabanga yabo ndetse n'amahera agasubizwa kuri Phineas Nigaba. Ibiriko birabera ikigodeka birateye ubwoba n'agahinda. Byo tubivuga hariho amafaranga arenga miliyoni 40 z'amadolari zibwe hakoresheje uruyeri rwinshi cyane mu igurishwa y'ikahwa mu makungu. Igitangaje nuko ababikora biba ayo mafaranga ubona badafise ubwoba kandi bazwe. Turibaza ikibazo timbega bamwe bajeje kugendura akazi ka leta na bamwe na kurudokonte boba bari hehe bo batembeje igihugu biba buri mwaka amezi 2 igitoro ati nibanda yamutaye ati nibarubura kigongwe n'Uburundi bobugura ati mbere ivyo bifaranga biba nta nivyo bubakisha mu Burundi ubasigaye bubaka amahinguriro hanze y'igihugu. Sinokurirwa ndabisubiramwo vyose ivyo yavuze vyose twerekanye ko ari 35. Bazo rero ngoma mbaze Murundi wese ndakabaza banje kuvuga ibi bikurikira. Mu matora yaheruka amatora mbere yashize ku butegetsi Prezida Varisito Ndayishimiye. Ayo matora yaravuzwemwo ibinenge bikomeye mbere na Eklezia Katolika iragira ikibivuze ko baravuga yuko ayo matora yibonekejemwo ubusuma buteye ubwoba. Kanje rero nakamukumviriza ubu CNDD-FDD yagirizwa n'iyindi migambwe yagirizwa n'abandi ko yihereranije igikorwa cyo gutora umugwi uzobujejwe guhagararira amatora. Uwo nawe si uwundi ni Seni. Je narumvise mukuru w'umugwi Seni bariko bamubaza igituma hari imigambwe imwe itaronse indonde mu makomine mugo yazironse
mu by'abashinga amateka yishuye ati rujya rubanza rwaciwe na sentare igihe cyo kubariza ibwirizwa nshingiro ni urubanza rwa politiki. Muri ibyo nyishumwe ni urubanza rwa politiki niko yavuze, decision politique. None yo kuri tuzosubira kuyizera gute twebwe nk'abashobora kuja muri ayo matora? Jewe sindimo, izizegwa gute iyo senye yemera ko baca urubanza rwa politiki gaca rwemera karashira mu ngiro uko nyene? Ibisigura iki? Ingene iyo migwi ishigwaho biraboneka ngubu sagasejeshwa rumuri harimo umugambwe umwe. None ko ngaho hari imigambi 35 n'amatari n'indwi, cyagenze gute ngo habe harimo umugambwe muri ayo masiti? Mwihiganwa ari umugwi wigenga ko uwo mugwi no wigenga, bishoboka gute ko habamwo umugambwe umwe gusa? Cyenda gute? No barundi bonyene bakunda igihugu bumva iby'igihugu nibiki? Nagoma manza nkusora akantu gatonya nkunda kumva abantu bafata kutariko. Abantu bavuga ngo injyane ziturutse ku matora. Sibyo. Muzoze muravuga injyane ziturutse ku bategura nabi bakiba amatora. Ko amatora ni ikintu ciza cyane kuko atuma abanyagihugu baja gutora guhindura imigambi mibi ibihari, bakaza guhindura inzego ataco zafashije, bakaza guhindura abategetsi ataco babafashije, bagatorera umuti, bakatora abashobora kubafasha gutorera umuti ibibazo bafise. Murumva rero ntihagira abantu bazavuga ngo amatora ngo niyo akwega ingorane azana injyane. Ni abayategura nabi akayatunganya nabi, bagategura amabwirizwa n'amategeko agenga ayo matora nabi, bagashiraho imigwi nabi, hanyuma bagaca mbere baniba muri ayo matora. Nibyo bitera ingorane. Icyo nshaka ko abantu bacumva neza. Tazogira umuntu azosubira gufata amatora nabi kuko hari uwabivuze ati kera hari abavukana imbuto mu gushikira ubutegetsi, hari abandi bakoresha inkoho, hari abandi baciye mu biganiro. Twasanze rero amatora ariyo meza muri izo nzira zose kugira abanyagihugu bagira ijambo. DFDD baratumye uwo mu gutogwa, barawemeza no kuwemeza, kandi abandi baguma basemerera batebagabo. Ibyo bintu mwihereranya mwenyene, nta muco urimwo, nta rukiza bizotuzanira, nta rukiza bizozanira Uburundi. DFDD irica amatwi ishyiraho uwo mugwi. Ndagiye kuvuga ati none mwebwe simwe muzovamwo abategetsi, ejo simwe muzovamwo president, ejo simwe muzovamwo abashikiranganje, abashinga amateka, babura amatari, ba mustanteri. Oya, mwumvise yuko yavuze abategetsi bose. None mwebwe atarukwimbira icobo abene gihugu, hari ikindi kintu mwe mwokora? Yandi majambo yavuze ati mwebwe ntimurabizigirwa na gatoya. Agiye muri CNDD-FDD mufise slogan ahindani mutavugira hejuru, slogan yitwa ngo vaho ndahaje. Point. Ngire bijya wahorugira. Wahorurya igihugu nanje ngigihugu. Mubifisa ahindani mu mutima ntimubivuga. Kuko ndabaraba mu ngiro. Ntimuvuga ngo vaho mpindura igihugu abarundi bose batungi batunganirwa. Vaho ndahaje. Ote $3 pour que je me mette. Abagumye banga benshi muri mwe bw'indongozi biri ngahi wanyu mu mitima ntimubishira hejuru. Nigire ntama muri amabingira. Nico gitavuze mongirira ishari mutangirira ishari, jende umujama w'abajene. Abakuze muce muvuga muti we nturi umujama wacu, igira inyuma nzokwigira mu bajene. Ati raba ubusuma nibwo bubaranga gusa, murabasuma bo ku rwego rwo hejuru. Kabazo rero naka aba bantu bameze uku, aba bantu perezida yavuze ko ibintu nk'ibi bya bintu 35 nababwira harimo aya majambo avuze ati mwebwe ngaho hari ico mwopfamwo, mwebwe ngaho hari ikintu coza gikiza abanyagihugu mwogira. Ihe uyu mugwiseni watowe abantu basemerera bakavuga bati ivyabaye mu matora aheruka twarabibonye, reka ibi bintu kuvyihereranya
dutegerezwa kubivugana ko kugira ngo tugire umugwi wizewe. Uyu mugwi watowe muri ubu buryo ugatorwa mu bantu nk'aba, uyu mugwi bagabo hari ikintu abarundi bohava bawitega ko. Yavuze izi ngeso mbi yavuze ziranga abantu benshi, abategetsi benshi bamuka mugambwe CNDD-FDD. None uyu mugwi watowe nk'uko watowe abantu basemerera, ugatorwa mu bantu nk'aba umukuru w'igihugu ahejeje kuvuga, abantu b'abasuma bo ku rwego rwo hejuru. Uyu mugwi hari ico abarundi bohava bawitega ko. Aba bategetsi bameze uko hari ico bohava baviramwo abarundi. Ikibazo mu gicisha hariho hose, aho mukoranira ku mbuga, mu magrupe, kuri Facebook, kuri YouTube, mukibazanye. Reka dukore statistique mu bantu bazogira komantere. Komantere izoba igizwe n'abantu 10 canke 100, muzoraba ivyo bavuga, muze murabe benshi ivyo bavuga, murabe yuko bawemera canke uyu mugwi batawizera. Ibi bintu bimeze uku tutavyize ko ngo tubivugane ko twebwe abarundi tuzokwamira hahandi igihugu c'u Burundi gitebe gisambuke cose. Kuko abantu bameze uku, abantu bavuga uku, kandi bikavugwa n'umukuru w'igihugu wenyene. Mbura kimazi ba mbere nibo ndyarya za mbere, nibo banda yamutaye ba mbere. Birababaje ariko murumva imvugo voilà ngaba bahejeje kwipanga. Ubu bavuga bati ni 100%, tuzotsinda 100%. Babandi nyene none abantu b'Imana, ntimwumva yuko Uburundi bwagowe bugasubira bukagorwa, ubu ugomba bukorokere mu kinogo? Umviriza umukuru w'igihugu wenyene niwe yavyivugiye, sindiko ndemvanta, nta bintu bishasha ndiko ndavuga. N'umukuru w'igihugu yabivuze ati none mwebwe aho nimugomba guta, mwebwe ntimuca muta abanyagihugu mu manga. Voilà, ejo nimwe mugiye kuba ba ministre, reka aho usanga mugomba kuba ababuramatari, ba musitanteri, abashikiranganje, abashinga amateka. Mwumvirize n'ukuri kw'Imana, turiko turavuga duti rero ntihategurwa amatora meza, abanyagihugu batore abantu by'ukuri baza gukemura ibibazo biba hanze. Umukuru w'igihugu rero niwe acaje imbere yaba abandi nyene, bamwe bagomba gutemvya igihugu bagashiramwo kakariro bati are turabashiririza, dutegerezwa gutsinda 100% twisubirize. Ko twotora impumyi idashiririye yo tujana mu kinogo. Nico gitwa mu gutora no kwitonda neza, tukamenya ko ari ugutora umuntu akanura, abona imbere, abona iyo tuja, abona igihugu kiriko kiraja. Niyo mvo ituma muri demokrasi tuza turinagura, turaba neza ko tukibona iyo turiko turaja, twese tukahabona, tuhagenda neza. None rero kuri uyu munsi turiko turinagura, abatara bagumya banga baratubaza ikibazo, uko bagumya banga twe turazi iyo tuja tuvyigisha ku munsi, baratubaza bati none mutuzaniye akahe gashasha? What is the next? Mukongereza. Sisi tunasonga mbele. Ibi bintu nyene ibi nivyo bihisha Uburundi, nivyo bihanze Uburundi, kandi abarundi tutabaye maso ibi bizokwica. Nta nkeka ibwirizwa gutembagaza igihugu c'u Burundi. Uravye ho tugeze, babantu nyene akaba ari bo bagaruka, igihugu c'u Burundi nta nkeka atagikozwe kiratembagara. Yambona kazoza nizogenda ishobotse tugifise abantu babasuma, bababandi bafise ijambo mu gihugu. Ko abantu baronka amabanga y'igihugu babanza kwigwako, mbega
bakuze biba mu Rugarama ega abantu bakura biba mu Rusenge biba mu Rugarama bashitse mwishuri bakiba amanota bashitse mwishuri baca mu biga ca leta none wowe bashobora gusigura ukungere kuva mu 2006 hagiye itegeko ry'uko berekana ubutunzi bafise abantu bari mu nzego z'igihugu bagare nino sandi kaba byarase wowe urumva kuvuga abasuma bafise nyine aho nimwe muzova nk'umukuru w'igihugu ejo none nk'ubu wabagira umukuru w'igihugu abasha bwiza ukuri atari ukwimba icobo mwimbira abene igihugu mwokimarira iki none kuri mwe muzova umukuru w'igihugu ejo ni mwebwe mwinisi ni mwebwe muri amatari ni mwebwe musitani mwomarira iki umwene gihugu aya majambo n'amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa buhambaye nagomba ndayagaruke ko gato umukuru w'igihugu ati aba bantu nibisuma vya mbere banunuza amaraso y'abene gihugu nibo batembeje igihugu biba buri mwaka amezi abiri igitoro ati nibanda yamutaye ati nibarubura kigongwe n'Uburundi bobugura ati mbere ivyo bifaranga biba nta nivyo bubakisha mu Burundi ubu basigaye bubaka amahinguriro hanze y'igihugu sinokurirwa ndabisubiramwo vyose ivyo yavuze vyose twerekanye ko ari 35 bazo rero ngoma mbaze Burundi wese ndakabaza banje kuvuga ibi bikurikira Barundi kazi namwe yumvire n'ukuri kw'Imana uyu mugabo mubona yitwa Kome Manirakiza niwe yubakishije wa rugomero rwa Mpanda yari umushikiranganje ubutare n'agataka ivyugo rugomero murabizi ko vyateye ingorane murazi yuko hibwa amamiliyaridi 58 ubu muramubona ni wari imbere voilà yarashimiwe ashimirwa n'umukuru w'igihugu no ngani mona ko yariko aramushimira ati well done ivyo nonekara navyo vyarononekaye ubu murabona ko ari wari imbere ubu ari mu bitoza none ga abantu b'Imana ibi bintu vy'Uburundi bizoteba bigende gute akasa karorero kamwe twokwerekana mu bantu banyonoye igihugu mu bantu batembagaje igihugu mu bantu batembagaje ubutunzi bw'igihugu iyumvire namwe hamaze kuja imbere abantu nk'aba bisigura yuko abandi bo bari abana ni bato bato abantu usanga bivye utumiliyaridi 5 tumiliyaridi 10 voilà ubu rero nibo baje imbere ubu rero niho bagomba yuko tuja gutora voilà muyandi majambo batubwira bati naho mutoza kudutora twebwe tuzobatwara tu mpaka Yesu Kristo agarutse ibi bintu muvyumva gute aya makuru muyabona gute uri umuntu w'umupatriote umuntu akunda igihugu cawe ibi bintu ntivyo gusisiza ibi bintu ntivyo kubabaza ibi bintu mana yanje wa muntu ati akaziri rufyira ati abantu babera urusyo abandi bakabera umusozi abasendefted babereye umusozi abarundi bicaye ku barundi ijya mbona kazoza nizogenda ishobotse tugifise abantu babasuma bababandi bafise ijambo mu gihugu ko abantu baronka amabanga y'igihugu babanza kwigwako mu matora yaheruka amatora mbere yashize ku butegetsi Perezida Varisito Ndayishimiye ayo matora yaravuzwemwo ibinenge bikomeye mbere na Eklezia Katolika iragira ikibivuze ko baravuga yuko ayo matora yibonekejemwo ubusuma buteye ubwoba kanje rero nakamukumviriza ubu CNDD-FDD yagirizwa n'iyindi migambwe yagirizwa n'abandi ko yihereranije igikorwa cyo gutora umugwi uzobujejwe guhagararira amatora
uwo nawe si uwundi ni seni. DFDD baratumye uwo mu gutogwa barawemeza no kuwemeza, kandi abandi baguma basemerera batebagabo. Ivyo bintu mwihereranya mwenyene, nta muco urimwo, nta rukiza bizotuzanira, nta rukiza bizozanira Uburundi. DFDD irica amatwi ishiraho uwo mugwi. Zindahije kuvuga ati none mwebwe simwe muzovamwo abategetsi, ejo simwe muzovamwo perezida, ejo simwe muzovamwo abashikiranganje, abashinga amateka, babura amatari, ba musitanteri. Oya, mwumvise yuko yavuze abategetsi bose. None mwebwe atari ukwimbira icobo abene gihugu, hari ikindi kintu mwe mwokora? Yandi majambo yavuze ati mwebwe ntimurabizigirwa na gatoya. Ati raba ubusuma nibwo bubaranga gusa, murabasuma bo ku rwego rwo hejuru. Kabazo rero naka aba bantu bameze uku, aba bantu perezida yavuze ko ibintu nk'ibi vya bintu 35 nababwira harimwo aya majambo avuze ati mwebwe ngaho hari ico mwovamwo, mwebwe ngaho hari ikintu coza gikiza abanyagihugu mwogira. Ihe uyu mugwi seni watowe abantu basemerera bakavuga bati ivyabaye mu matora aheruka twarabibonye, reka ibi bintu kuvyihereranya dutegerezwa kubivugana ko kugira ngo tugire umugwi wizewe. Uyu mugwi watowe muri ubu buryo ugatorwa mu bantu nk'aba, uyu mugwi bagabo hari ikintu abarundi bohava bawitegako. Aba bantu nyene bariko baritoza, umukuru w'igihugu avuze yuko ari abanyonyezi, ari banda yamutaye, banunuza amaraso y'abene gihugu. Mwebwe ngaho mubaye abashikiranganje, babura amatari, ba musitanteri, hari ico mwopfamwo, hari ico mwomarira umunyagihugu? Ibi bintu mwebwe abantu b'Imana, mwebwe barundi kazi muriko muranyumviriza, ibi bintu birabababaza. Nimba bibababaza mubona twobireka bikabandanya ukunyene, aho abasuma aribo batubera urusyo, aribo badutwara baducuritse, bavuga bati kare twahora tubiba, ubu rero reka tubereke. Reka ngarukirize ngaha, ariko turabe neza abarundi, isuzume turabe yuko iki atari gihano Imana yoba yaraduhaye, kugira ngo duce bugufi twihane. Abwiye yuko abanyisirayeli bishitse bakacumura ku Mana, Imana yabaronderera abami bari mekanike, bakabatwara babacuritse gushika yaho baniha, ikareka bakagwa mu vyara vy'abasuma n'abambuzi, abicanyi, kugira ngo irabe yuko bokwikebuka. Erega n'amajambo y'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo nta gishasha kiri munsi y'izuba. Ivyo turiko turacamwo n'abandi barabiciyemo. Ja mu gitabo c'abacamanza igice ca 2 ku murongo w'11 kugeza ku murongo wa 14 haravuga ngo Imana iha Abisirayeli abacamanza bo kubaganza. Abacamanza bari nk'abatware, abategetsi bacu, ngo maze Abisirayeli bakora ivy'Uhoraho abona ko ari bibi, basaba zabayari va ku Mana yabasekuruza, yabakuye mu gihugu ca Egiputa, bakurikira izindi mana zo mu banyamahanga. Ku murongo w'14 haravuga ngo uburake bw'Uhoraho buca buziriringira Abisirayeli, abagabura mu maboko y'abanyazi. Abagabura mu maboko y'abanyazi, bene data, barabanyaga, abatanga mu maboko y'abansi babo babakikije, bituma batagishobora guhagarara imbere y'abansi babo. Abagabura mu maboko yande y'abanyazi, barabanyaga gushika yaho ngira ngo umunyayisirayeli naho yabafise agahene barakatwara, ikintu cyose baragitwara, abanyisirayeli baraniha. Fuara
murumva ico cari igihano Imana yahaye abanyisirayeli kubera bigenjeje nabi bakayivako. Natwe abarundi tubanze twisuzume turabe neza yuko twigenjeje neza imbere y'Imana, turabe neza yuko iki atari igihano Imana yaduhaye cyo kuduta mu banyazi, mu basuma bikomvyo, mu bicanyi barubura kigongwe, banda yamutaye. Bamwe umukuru w'igihugu yavuga yuko badatinya kununuza amaraso y'umwene gihugu, bamwe bashobora kurotsa imiliyoni 100 y'amadolari yokijije abarundi. Eka mbere ni kuri rijambo nsozereyeko abarundi, imbere yuko tuvuga amajambo menshi, imbere yuko tuvuga ibya CNDD-FDD ko bariko baratugirira nabi, tubanze turabe ku ruhande rwacu ko atari twebwe turabanyavyaha, voilà, ko tutikuye ku Mana. Hanyuma Imana nayo izoheza ibone imitima yacu. Ubwa mbere bamaze kubona ko bari mu kantu, barabibonye, barabona yuko bavuye ku Mana, kandi barabona yuko ivyo bari babayemwo ari igihano c'Imana. Hanyuma baca barayisubirako, barayiririra. Ivyo tubisanga mu Bacamanza igice ca 3 ku murongo w'icenda. Ku murongo w'icenda ngo bamaze kwitakambira bakayiririra, babonye yuko bakoze amakosa, ngo ici bahagurukiriza umutabazi niwe yitwa Otiniere. Voilà, umucamanza Otiniere arahaguruka, hanyuma aca bakurako babambuzi, babasuma, babanyonozi, babanyazi. Nuko rero bene data, umushasha ngaha mw'ishuri ry'abarundi bose ntibagire kugira subscribe, jeme na partage. Hasigaye reka twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Nitwatahura ko ari gihano Imana yaduhaye kubera ukwigenza nabi, kubera ubwishime, y'amacakubiri, y'amazuru, y'amacakubiri y'intara, kakarenganyo, y'amaraso yaseseka, abisha abandi ntibasaba imbabazi abo bagiriye nabi, bakaguma babineganegana, abanyaza abandi. Voilà, imbere yuko tuvuga ivy'urusyo canke ivy'igihano bituriko, tubanze twisuzume turabe yuko tutoba ari twebwe ubwa mbere na mbere twagize ayo makosa, hanyuma twigarure. Imana nayo izoheza itugirire neza, idukureko uru rusyo, idukureko uyu musozi. Aba CNDD-FDD bakomantaje imitima, barashobora kuba bariko bakoreshwa n'Imana nabo batabizi. Mwibuke neza yuko Imana ariyo yivugiye ngo ngomba nkomantaze umutima wa Farawo, niyo yakomantaje umutima wiwe. N'aba CNDD-FDD Imana irashobora kuba ariyo yakomantaje imitima yabo kugira ngo twebwe abarundi twisubireko.